narimaze iminsi ndongoye ishyirahamwe ry'umuryango wa Afurika y'ubuseruko, narabonye agahaze ku Barundi, narabonye agahaze kandi karakomeye, kuko nasanze Burundi aribwo bwa mbere bufitiye akamaro uwo muryango w'ibihugu bya Afurika y'ubuseruko, nibwo bwa mbere. Kubera iki? Burundi ntibuja gushora ngo butware amahera yabo buyazane mu Burundi, ahubwo Burundi bufata amahera yabwo bukajana. None bumva tutafise akamaro gakomeye cyane. Nasanze turabambere dufise akamaro, kuko nimwiyumvire n'amadevize yinjira mu gihugu yose buca muyakumakuma, ntacyo mu butunzi bw'igihugu mugaca muyashira bijya bihugu nyene. Ngomba ko tubafitiye akamaro. Rero narize, narabonye, ntimuze uvuga ko ataco mumaze ngo n'imbura kimaze irabura ici kumarira mu bika kikumaze. Ivyo ni icigwa narose. Ndabashimiye rero ko mwemeye gutanga umwanya kugira ngo dushobore kuja hamwe tuganire ingene Burundi bwoduga turi kumwe twese. Mbega bishika gute ko umugwizatunga adeklara ko yahomvye muri finance ugacugura GPV witi uwo muntu yahomvye agacagura V8 nuwahe? Agacaja kugura inzu muri Canada nuwahe? Uwo yahomvye agacaja kugura inzu i Dubai nuwahe? Ivyo byose nivyo tubona, rega turabibona byose turabifise. Icyo twabwira bane ba mama ni muco umurongo kugira inyama mbese ntivyo uriyumye, reka ntazijyaje mwaguze hanze twakorana n'ibihugu tukazigarukana. Rero utagira inzu hanze acatavuga ngo hari abafise inzu hanze murazifise. Ikimbabaza ni uwo mwumvikano uba hagati y'umugwizatunga n'umukozi wa leta kugira bibe igihugu.